Umeze neza? Meze neza. Okay, jengo mumbaze sheri akabazo kamwe gusa ndibaza ashobora kukatwishura nk'umukozi w'Imana suko. So akabazo kanje naka burya kugira umuntu ayoboke aho yumviriza akurikire umuvugabutumwa, nikihe kintu yo kwisunga aho nikihe kintu cotuma atamukurikira kubera imvo ziwe aho ngene abameze? Okay. Ikintu ca mbere co kubuza gukurikirana inyigisho ziwe canke ukavyumva ntuvyizere, ikintu ca mbere ni uko woba umuzi ko ingeso zitari nziza, kuko Bibiliya itubwira ngo muzobamenyera ku vyo bama. Rero ata vyamwa vyiza afise, ata bikorwa vyiza ariko arakora, haba mu muryango, haba nyene n'ahandi muri sosiyete, gutyo biratuma umukozi w'Imana batamwizera. Tugasanga ariko arakora ibintu bakavuga ivyo bintu ko umengo biraduteye amakenga, ujya kubirakoreshwa n'Imana bakumva ko umengo mu mutima canke ivyo babonye biriko birabereka ko umengo ntabwo ari umukozi w'Imana, yoba ari mu zindi mpwemu mbi ariko atari impwemu y'Imana. Numva nobivuga gutyo. Naho yoba ari umuntu umukozi w'Imana akora ibitangaza ukavuga urya muntu kweri arasengera abantu bagakira, ubutumwa bwiwe kweri burankorako, mugane bijya bindi bintu ngira ngo ndovyirengagiza. Ivyo birabaho, ariko hari igihe umuntu ashobora kubasengera n'abagwayi bagakira nyene, ariko ugasanga ntabwo akoreshwa n'Imana. Dufate nk'ubari mu mwuka wa Satani, rero kubera n'ivyo bintu biri muri uwo muntu ari imyuka ya Satani, urumva nawe akoreshwa na Satani, ntivyoreka kumwumvira kuko urumva ni shebuja wavyo nyene. Urumva gusanga mengo bigaragara nk'uko mengo yakize, mengo n'Imana yamukijije, ariko sivyo, ni kubera nyene Satani nabo badayimoni bari muri uwo muntu nyene, urumva barafitaniye ubucuti kandi ntiboreka kumvira shebuja wabo. Rero urumva ivyo bishobora kubaho umuntu agakoresha ibitangaza muga atabikoreshwa n'Imana, afise ibindi bintu bimuha izindi mbaraga ziva ahandi hantu ariko atari Imana. Wow. Akabazo wobwira umuntu wese akunda gukurikira abavugabutumwa ku murongo ariko aya ma social media, nikihe kintu bokwisunga kubera ntubumenya ngo ati mbega baje abantu bavuga ubutumwa bameze gute mu buzima rusangi, bifata gute n'abantu tubabona gusa nyene bariko baratubwira ubutumwa? Nikihe kintu na wohanura uwo muntu yumviriza abantu abayobozi ngaho ku ma réseaux sociaux? Ikintu ca mbere, Imana itubwira kuyizigira, tukizigira Imana, tukizigira na Yesu, ariko ibindi bintu nyene urumva ntidukwiye kuvyizigira cane kurusha Imana, kuko nubwo umuntu yagusengera ikintu ca mbere bigusaba kubanza kwizera ati ni Imana iza kunkiza. Ntuvuge nurya muntu aza kunkiza ariko ukumva ati Imana irashobora kunkiza. Rero ikintu ca mbere gihari nuko umuntu akwiye kwizigira Imana, akayishira ku mutima, akamenya yuko ivyokoreka vyose ari kubera Imana. Ntidushire umutima ku bantu cane kubera abantu barahinduka, abantu ba kino gihe nyene hari ukuntu usanga nyene abantu nyene barimwo amanyanga, ariko wizigiye Imana iramukiza kubera ukwizera kwiwe. Umuntu wese ndamubwira ngo yizere Imana kuko ari ishoboye vyose. Amen. Enda ari ngango nakabazo kabo mugani kahindutse utubazo twabaye twishi. Hanyuma zo kubaza n'ibirenze ivyo suko. Nane nzokubaza nta kibazo. Shaka video karaka murakoze ukaraba wakaravye wagakunze ntibagere kugira thumbs up, ukarungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumva ingene ashobora kwifata mu bintu bimwe bimwe bijanye no gukurikira Imana. Ego tuzosubira kubonana twabonana. Peace. Basezera. Bye bye mwese. Shaka bizu. No.